Ikigira 10 n'amafaranga ubuzi kuronka ukwezi guheze canke ubuzi kuronka mu mezi 2 mugabo ukabuzi yuko ari amafaranga ubuzi kuronka nyene. Ubu abakora akazi ka leta babazi ko bazohembwa ukwezi guheze, abadandaza bazi ko adandaza akunguka zana ica 10 mu nyungu. Hari umuntu ashobora kuba afise imodoka aruwisha, inzu aruwisha, bazi ngo ku kwezi imodoka irazanaya, abazi ngo ku kwezi inzu mpangishije irazanaya, aho ucukurako ikigira 10. Hanyuma ishikanwa gishimwe ni ivyo uronse utaruvyiteze, umuhezagiro ivyo uronse kuguhezagirwa utegezwa gukurako ayuzana. Ishikanwa gishimwe uzana mu bubiko, kandi abenshi murakunda kuyarya kubera nta nuba yabimenye. Ere gukora urashobora gutinya ati baratsi ko nkora ni batabona ntwaye ikigira 10 bazokwibaza ngo naraguye, ukakizana kubwo kutinya. Ariko uguhejagije ibihumbi 100 uramira, kuko nta nivyo tuba twamenye. Umuntu aguha mu miliyoni ukamira, umuntu akaguha ibihumbi 10 ukamira, eka naho yo guha igihumbi zana iryo 100. Ndiko ndavuga menshi uhava uca witwaza ngo abakwiye gutanga n'abahezagiwe menshi. Oya, naho baguha 500 urazana 50. Ayo mafaranga sayo guhabwa pastori mu mufuko, aja mu bubiko. Ububiko ntiburi mu mufuko kwa pastori kubera naba barewe babirya vyashitse mu bubiko, bija mu bubiko hanyuma bagaca babirya mu rutonde. Erega batabiriye mu rutonde abarewi hashobora kuba 10, umwe ugasanga atwaye vyinshi uwundi agatwara bike. Bija mu bubiko hama bigatunganywa uko biva mu bubiko bifasha babandi bitegerezwa gufashwa. Ikigira 10 ntigihabwa ikimuga kwibarabara, ishikanwa gishimwe ntirihabwa ikimuga kwibarabara, ibiza mu bubiko. Ikimuga ugiha mu bice 90 usigaranye, akaba ari vyo uhako ikimuga, akaba ari vyo ufashisha umugenzi nimba washaka kumufasha. Mu bubiko ica 10 gitegerezwa kuza. Pastori ni wabukeneye kumusororera kubera wumva biragira ushaka kumusororera, muhe mu bice 90 kwijana usigaranye.